Ndabaramukije bakunzi biganiro vya Wave ijwi ry'ugwaruka nongera kubaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya 15 ruhuhuma umwaka wa 2024 kuri mikro muri kumwe na jewe Irankunda Ado Desire. Kuri uyu wa kane hatunganijwe ibikorwa vy'iterambere byo guharura ku mabarabara. Ibyo bikorwa bikaba vyabereye muri zone Cibitoke ku mitumba itatu Rusiga, Cibitoke na Kagazi. Muri Rusiga ari naho twahereye abenegihugu baho bariko baraharura ibarabara rihuza umutumba wa Cibitoke na Rusiga, aho ivyo bikorwa vyari vyatewe iteka n'umukuru wa zone Cibitoke ari kumwe n'abatware bo kuri uwo mutumba. Mwijambo ry'urongoye zone yahimirije abenegihugu bo mu Rusiga umwe wese guharura kwibarabara aherereyeko. Yasabye kandi abatware bo kuri uwo mutumba wa Rusiga kumenyesha abarimira mu maparasera ari ku mabarabara guharura kwibarabara iyo parasera barimirako iba iherereyeko, kuko usanga bakorera imirima yabo ariko impande y'ibarabara bakahasimba. Inyuma y'ibikorwa rusangi umukuru wa zone Cibitoke yaciye akora igikorwa cyo kwemeza abantu aho nikora banditswe n'abatware b'ubucimbiri, aho uwanditswe yarinda kwemezwa n'abenegihugu ko vy'ukuri ari ntaho nikora, kuko kenshi iyo abatware babanditse haca habaho imyidogo mu benegihugu ko habayeho ivy'ikimenyane. Tuvuye muri Rusiga twaciye twishikira ku mutumba wa Cibitoke, aho naho nyene ibikorwa vy'iterambere vyabereye kwibarabara riva mw'ipave ryerekera ku rusengero rw'abadivantiste b'umunsi w'indwi bo ku Karurama. Urongoye zone Cibitoke yashimiye abitabiye ivyo bikorwa vy'iterambere. Benegihugu bo ku mutumba wa Cibitoke, byukuri sagaseseshwa rumuri, ibikorwa mwavyitabiriye kubitigira nyamwinshi ni mwihamashi. Ndashimiye intwari n'intwari kazi zigize uyu mutumba, abo nabo ni mwebwe mwemeye kwitabirira ibikorwa vy'iterambere, kuko umutumba wose ntugizwe n'abantu bangana uku, ariko uravye abaje vy'ukuri haje intwari gusa. Imucika intege, nejo bundi igihugu cama kigira intwari zicitangira kugira gitere imbere muri province, commune, mw'izone no ku mutumba gushika mu munyecumi. Hama hari abantu b'intwari bitangira aho babaye kugira hatere imbere. Yongeye gusaba abasenga ku munsi w'isabato nabo nyene kwitabira ibikorwa vy'iterambere ku munsi wabo basanzwe babikorerako, aho bigaragara ko abasenga ku munsi w'isabato ko bakwega amaguru cane mu kwitabira ibikorwa vy'iterambere. Ibingira ndabivugire ngaha kugira umuntu wese aba umuambasadere w'umudivantiste mugenzi wiwe babana cangwe basengana. Twarashizeho umunsi wa gatandatu w'ibikorwa rusangi mw'izone, dushiraho umunsi wa mbere w'isabato, aho ni kuwa Mungu kuri mwebwe. Uyo munsi nta munsi numwe ndabona n'abavenisi 10 baje gukora ibikorwa rusangi mw'izone. Abo nabonye babaye 4. Ejo tugasura kubikora ko banyakubahwa muze mutwitabe. Ubu natwe twari kurera amaboko ati baba divantiste sinigera ndababona jewe na muntu numwe ndarikira kuja gukora isuku nkiryamira, ariko kubera ndi umuvyeyi w'izone ihurikiyemwo abantu bose, amadini yose, migambwe yose, itiro nararibuze. Ndavuga ati ishengero ri mw'izone ntwara ejo ntibabacishe mw'ijisho, reka ndondere abantu b'umutima wo gukunda igihugu baze babafate mu mugongo dutegura aho abantu bazoca. Uyu munsi turabikoze, aha duteye umupira iwanyu. Ejo namwe rero tugasura kubikorako, ntimutwitabire mw'izone ntwara nzobacira ivomo. Akorera no bacira ivomo mugerageze mugira umutima wo kumvira abaganza, biri mu vyanditswe vyera. Ibyo bikorwa naho nyene birangiye urongoye zone Cibitoke yaciye akora igikorwa cyo kuraba abanditswe bantaho nikora. Tubamenyesha ko
no ku mutumba wa Kagazi ibikorwa rusangi vyabereye ku Kansoko kari kwibarabara rya gatandatu, aho nabo nyene baharuye ibarabara rihuza ibarabara rya gatanu n'irya gatandatu. Hongera harandikwa n'abantu nikora. Zone Cibitoke yifashe neza mu bikorwa by'iterambere, aho urongoye zone Cibitoke abandanya asaba abantu barimira mu ibarabara hamwe n'abadaharura ishamba riri ku mazu babako kuharinganiza bitarenze ku itariki ya 29 Ruhuhuma uno mwaka, no kwibutsa abafise amakonteri bose y'umuyaga nkuba gushira amatara kwibarabara kugira igisagara kibone mwijoro. Kandi ibyo byose ni kumvo zo kugwanya abasuma, kuko abiba bikinga umwiza, ishamba ndetse n'imirima iba iri ku mabarabara. Abo basuma bagategera abantu barengana bikinze umwiza hamwe n'ishamba.